Okay, turabahaye mwiriwe cane mwaramutse abariko badakurikirana hano kuri V Cassava Official. Rero twizere ko mumeze neza aho muherereye canke naho vyaba bitameze neza mwihanganire abo mumeze neza ni gushima Imana ko biriko biragenda neza cane, hama abamerewe nabi nabo kumbe batameze neza mu buzima bwabo canke ari biriko birabahungabanya mu buzima bwabo nabo nyene mwihangane kuko ngaha mw'isi niko bimeze. Aha mw'isi rimwe na rimwe biragenda neza ahandi ntibigere neza, rero ni ku buzima bwo mw'isi bwubatse, ariko rero tubaremesha ku batariko bigenda neza kugira ngo mwihangane ejo namwe bizogenda neza. Abo biriko bigenda neza nabo rero mushima Imana kuko Imana yabaye akaryo keza mumerewe neza. Rero tugiye kubashikiriza ikiganiro, murazi ko nabandi bashikiriza ibiganiro na cane cane ibiganiro vyibanda kw'iterambere, iterambere rishingiye ku burimyi. Rero uburimyi ni ikintu gikomeye cane gishobora kuzana iterambere naho bitaba vyihuse, ariko kirabazanira iterambere mu gihe umuntu agikoranye umwete. Rero iterambere mbega niki? Iterambere hari abantu benshi bibaza yuko iterambere ari gutunga. Ni kuvuga umuntu gutunga si iterambere, ariko iterambere ni ukuraba ati mbega nk'akarorero mu mwaka uza nagize gute, nari ngeze kuri ibihe. Uravye rero ugasanga mu mwaka uheze hariho ivyo wakoze vyawuteje imbere canke wigiwe haruguru gato mu iterambere ryawe mu butunzi bwawe aho uriko uratera imbere. Rero iterambere ntirihera, iterambere umuntu aguma agenda mw'iterambere. Rero iterambere kenshi uzosanga bitandukanye n'ubutunzi. Iterambere uzoguma utera imbere kugeza aho ntazi, aho umuntu yogarukiriza. Rero ni ibiganiro bashikana iterambere ribandanye. Uburimyi rero ni ikintu ciza cane kandi gifasha abantu benshi. Rero uburimyi hariho ibikorwa biherekeza uburimyi. Uko burimyi ni umugambi umuntu ashira imbere hanyuma rero kagera neza. Rero bagenzi tugiye kurabira hamwe ibintu bitatu. Ivyo bintu bitatu niba vyishinga canke ukabigiramwo bizotuma udatera imbere. Rimwe na rimwe turabwira ibintu bituma umuntu atera imbere, ibintu bituma umuntu ashika kw'iterambere nyaryo, ariko rimwe na rimwe turibagira kubabwira n'ibintu bituma rero udatera imbere. Rero uyu munsi ndabazaniye ibintu bitatu niba vyishinga ukabigumamwo iterambere usezere. Rero ikintu ca mbere niba cishinga kizotuma udatera imbere ni ikintu kijanye no kwama umuntu yiteze imfashanyo. Umuntu rero yama yiteze imfashanyo imisi yose, uwo muntu iterambere biraba bisezeranye. Biti gute? Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yama yiteze imfashanyo ntashobora kwiyumvira muri we ikintu comuteza imbere kugira ngo areme canke akreye canke ashireho ikintu gishobora kumuteza imbere. Ni ukuvuga uwo muntu uzosanga yamateze amaboko yiteze imfashanyo, mbega nihe bazompa ivyo kurya, nihe nzokura ikiro c'umuceri, nihe nzokura impuzu zo kwambika abana canke kwambara. Rero umuntu yama yiteze imfashanyo igihe cose, uwo muntu biramugora gutera imbere. Ariko munyumve neza, simvuze ngo imfashanyo nimbi canke imfashanyo ntizikenewe. Imfashanyo zirakenewe, ariko nimba wama witeze imfashanyo imisi yose, gutera imbere uzovyumva ku matwi. Kuko umva wama witeze imfashanyo imisi yose ntushobora kushiraho ibikorwa vyiwawe bwite. Rero kirazira kwama witeze imfashanyo, nuko wewe uhaguruka ukaraba igikorwa ugiye gukora kugira ngo za mfashanyo nizaza zigusahirize mu rugendo wewe urimwo, watanguye urugendo gukora imigambi yawe ku giti cawe. Nagomba ndabwire bagenzi, nta muntu ashobora guteza imbere uwundi. Niri jambo mva muryumva nabi. Uvuze ngo nta muntu ashobora guteza imbere uwundi,
ni ukuvuga ngo abantu bashobora kugufasha gutera imbere ariko ntibashobora kuguteza imbere. Ko gutera imbere biva muri wewe ukumva ko bikeneye ubwenge bukavyakira hanyuma rero ukabishira mu bikorwa. Mugabo abantu ariko baragufasha naho guha amahera menshi muri wewe ataterambere atagikorwa c'iterambere kiri muri wewe n'amahera menshi azogira gute azoguherako uko nyene utoyagiye amare hanyuma rero usubire muri bwa buzima. Cyo ariko ndababwira nta muntu ashobora kuguteza imbere ariko umuntu agufasha mu gutera imbere. Nico rero ngomba kuvuga. Rero niba wama witeze imfashanyo iminsi yose arizo witeze gusa atabigwa byawe uri kurakora gutera imbere uzovyumva ku matwi uzovyumva ku bandi uzovyumva bivugwa. Ico ni cambere. Ikindi kigira kabiri kizotuma udatera imbere ni wacishinga ni guha umwanya munini ibikorwa bitakwinjiriza batakuzanira inyungu canke bitakwinjiriza amafaranga mu yandi make. Guha umwanya munini mwumvirize navyo nyene ntimuntahure nabi. Guha umwanya munini ibikorwa bitakwinjiriza amafaranga canke bitakuzanira inyungu ziza kongereza ubutunzi bwawe ufise cyangwa ziza kongereza ivyo ufise. Hagira ibyo usanga bikuzanira inyungu mu bundi buryo ariko ugasanga ivyo bikorwa nta ntibiza kukongerereza ibintu ufise. Rero ashaka kuvuga ati none ivyo bikorwa ni ibihe. Ni kuvuga ngo hari abantu benshi baha umwanya munini ibikorwa by'amashirahamwe ibikorwa by'amakrebe. Ni kuvuga mvuze amashirahamwe muca mumva ko amashirahamwe menshi y'ubwoko bwishi. Amakrebe ibintu by'inkino hari abantu usanga biha umwanya munini ya cane ugasanga ivyo bintu byose zaba inkino yaba amakrebe yaba amashirahamwe urumva cyangwa ishirahamwe urimo nta muntu numwe nebonge atari mwishirahamwe ndavyibaza. Rero ugasanga ivyo bintu wabihaye umwanya munini ya cane. So kuvuga ngo ivyo bintu bikenewe mu nyumve neza. Ivyo bintu birakenewe ariko bisaba yuko ivyo bintu ubiha umwanya muto. Ubiha umwanya ugeze. Uwundi mwanya wawe nawo ugasanga uwundi mwanya nawo ushire mu bikorwa by'amaboko cyangwa ibikorwa bikuzanira inyungu, ibikorwa bikuzanira amafaranga muri kino gihe cyacu. Ni kuvuga ngo ugasanga hari abantu usanga bari mu mashirahamwe yo gusenga ugasanga umuntu nk'akarorero ashobora kumara indwi yose atonda muri ayo mashirahamwe. Ugasanga umuntu ashobora kumara indwi yose agahera ku wa mbere atonda muri ayo mashirahamwe agashika ku wa gatanu cyangwa akamara indwi yose agenda muri ayo mashirahamwe. Kuvuga rero niba ukora ivyo bintu bikora ukoye ibyo gutera imbere uzovyumva ku matwi. Maza kugira commentaire namwe mumbarire ati ibyo uri kuvuga sivyo canke ibyo uri kuvuga birafise ico bisigura canke ibyo uri kuvuga nivyo. Rero ico kinjo guha umwanya munini amashirahamwe kanaka n'ivyo bintu by'amakrebe n'ibintu bene ivyo bitazana inyungu na cane zishingiye ku mafaranga. Ivyo bintu uzobiha umwanya muto kugira ngo utere imbere. Ica gatatu kizotuma udatera imbere ni kubaho atamwete ufise. Ugasanga umuntu ntashira ibintu ku rutonde nta mwete ibintu byose abifata minenegwe. Ugasanga umuntu aravyutse atazi ikintu yaza gukora. Ni kuvuga ngo gufata minenegwe ibintu canke kuba utamwete ufise mu buzima ivyo bintu navyo nyene bizotuma utagira gute udatera imbere. Rero nkuvuga ngo n'umwanditsi w'imigani abakunda gusoma ibitabo by'ijambo ry'Imana cyo ca Bibiliya. Ni kuvuga ngo yaranze ngo niwabona umuntu w'umunyamwete mu vyakora bene uwo muntu ntazokorera banyarucari azokorera abahambaye. Ni kuvuga umuntu w'umunyamwete isi yose iramugomba isi yose iramukeneye.
no gusaba akazi bazoraba ko gashoboye ufise umwete wo gukora. Rero niba ufise umwete uzotera imbere, ariko niba ata mwete ufise mu bintu byose, naho uzakora ibwa vyawe ata mwete ufise, gutera imbere uzovyumva ku matwi. Rero n'ivyo bintu bitatu niba vyishinga, ibyo nshoboye kuvuga uwo munsi, ariko nzobabwira n'ibindi. Ivyo rero jewe ku myaka maze, nubwo ntaramara imyaka myinshi, ivyo ndamaze kubona yuko nibishinga ivyo bintu bitatu, ndagomba ndakubwire yuko gutera imbere uzovyumva ku matwi, uzoguma ahubwo buzima nyene, bwa buzima bwo kwitega imfashanyo. Hari abantu bagufasha, hari igihe batagufasha, ugasanga niyo bahe bwa buzima nyene usanga bugoye kubaho. Rero mu kurangiza nuko nibatera intege gukora ibikorwa by'iterambere, gukora ibikorwa bikuzanira inyungu. Ni ukuvuga ngo biriya bikorwa biduhuza abantu benshi usanga ata nyungu bitubikuramwo, biriya bikorwa bihe umwanya wategekanijwe nyawo, kugira ngo na cyane umwanya muto, kugira ngo ushobore ushobore gutera imbere. Ibyo bikorwa rero urashobora kubiha, tugize nk'akarorero, mu ndwi urashobora kubiha umunsi umwe canke iminsi ibiri. Urashobora kubiha umunsi umwe canke iminsi ibiri. Wowe ikintu wokora nuko woraba amasaha uza gukoresha muri iyo ndwi yose. Ushobora kutakora iyo minsi ibiri icarimwe, mugabo hari ushobora gukora no mu yindi minsi, mugabo urabe ku buryo ibyo bikorwa utazobiha amasaha arengeye ay'iminsi ibiri. Kuvuga ngo niwabiha iminsi ibiri amasaha 48, hanyuma iyindi minsi 5 mu ndwi ugakora ibwa vyawe, aho uzotera imbere. Mugabo ivyo bikorwa niwabiha iminsi 5, hama nawe ugakora iminsi ibiri, gutera imbere bizokugora. Nuko rero murumvise ibikorwa, ibintu bitatu bizotuma udatera imbere ku rugezo wewe wipfuza. Nuko rero byari ibintu bimufashikiriza, niwo ugomba kugira commentaire, uragira commentaire, canke arico ugomba kubaza uraza kukibaza, canke niba ugomba kunyunganira naho nyene uraza kwandika muri commentaire. Umunsi isi tugezemwo ni isi itandukanye cyane mu minsi iheze. Umunsi bisaba kugira ngo bisaba gukora, kandi gukora ibintu byinshi kugira ngo utere imbere. Nuko rero nongera kubatumirira abataraba video zacu zishingiye ku burimyi. Mano umunsi sindi mu murima, zishingiye ku burimyi, tuko turatera imyumbati, tuko turatera irengarenga. Kaze mudukurikirane ko murana ko n'umwaka wirima ugiye gutangura, kugira ngo muze mutere imyumbati yanyu bagenzi neza, muze mwimbure neza. Nuko rero turabasezeye, kandi tubashimira abakurikirana ibiganiro vyacu. Mushishikare kumererwa neza aho muri. Bye bye.